Inkuru irimo gutangaza abantu benshi cyane ni Lionel Messi usanzwe akunzwe hirya no hino ku isi, usanzwe amaze gutwara ibikombe byinshi bitandukanye, aho uharuye ibikombe ataratwara usanga ari byo bike mu bikomeye hano kuri iyi si. Nyuma y'uko yaje muri Angola bigatangaza abantu benshi muri Afurika bwa mbere, uyu mukinyi ubu naho ari mu gihugu c'Ubuhinde. Igihe yageraga kuri stade mu bisagara bimwe bimwe muri ico gihugu, abanyagihugu baho baje kuba basambura stade, baramanyagura intebe n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye kubera akavuyo ko gushaka kureba uyu mukinyi Lionel Messi. Wamenya yuko uwo mukinyi Lionel Messi yari yemerewe gutembera muri iki gihugu c'Ubuhinde, agenda atembera ibisagara byinshi bitandukanye. Ariko icyo wamenya cyatangaje n'abantu cyane nuko kwifotoreza imbere y'uwo mukinyi Lionel Messi mukifatanya ifoto, aje kuba barisha amafaranga arenga imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Ese wibaza yuko umukinyi Lionel Messi aba yifotoreje aje hano iwacu i Bujumbura ari abantu bangahe bashobora gufata ifoto n'uyu mukinyi Lionel Messi? Ubwo ntitwahava dusanga mu bajene atanumwe bashobora gufata ifoto n'uyu mukinyi Lionel Messi. Inkuru itangaje mu rukino rwari rukorwa ku munsi w'ejo umugwi wa Real Madrid aho arimo ukina n'umugwi wa Alaves, ntibyari byoroshye cyane aho umugwi wa Real Madrid yaje kuba utsinda igitego mu nyuma baza kugikombola. Ni wa wundi imashini ibitego Kylian Mbappe, aho maze kumenyerwa yuko ari we mukinyi asanzwe yatsindira umugwi wa Real Madrid. Mu gihe umugwi wa Real Madrid wahora uhanze ijisho mu gukinyira Kylian Mbappe kumvoza uko mu bitego mbere ibice 50 birenga kwijana gato umukinyi Kylian Mbappe ari wamaze gutsindira ibitego umugwi wa Real Madrid. Ni Rodrigo Goes yaramaze inkino nyinshi atizegwa n'umutoza Xabi Alonso. Nyuma yizagiwe mu Real Madrid yagumye yizera umwana yitwa Alidagre mugabo akamukinisha inkino nyinshi. Uwitwa Rodrigo Goes akaza akinishwa iminota mikeyi ishoboka, waboneka ko hariho n'inkino umukinyi ataza arakinishwa. Ni mu nkino rero zibiri ziheruka aho Kylian Mbappe yigeze kuba afise akabazo mbere aho yaje kuza kuja kuri squad risk. Tuzi uko hari gutera ubwoba mu Man City, Kylian Mbappe yaje kuja kuri squad risk mugabo ntiyigeze akinishwa. Ibi rero byaje kurangira mu Real Madrid ushoboye gutakaza urukino ariko urakina na Man City. Ariko nubwo biri uko mu mukinyi Rodrigo Goes yaje kugaruka ubwo bwiza aho ushoboye kuba aronka igitsindo kimwe uwo mugwi wa Real Madrid waje kuronka mwijoro ryakeye, naho umukinyi Rodrigo Goes niwe yabaye aronse igitego kigira kabiri c'intsinzi ku mugwi wa Real Madrid. N'umwana biboneka neza yuko yaryoherewe ico gitsindo. Mbere icaje gutangaza abantu benshi, umukinyi Rodrigo Goes yarafukamye yerekana ikimenyetso cyo gusenga, kandi nyuma yuko n'urukino rwarangiye yanditse amajambo yo kuri Instagram yiwe avuga yuko Imana ari nziza mugiriye neza kuba ariko aragarukana urwego rwiza. Twibuka yuko umukinyi Rodrigo Goes aciye aronka ibitego bibiri mu nkino zibiri zikurikirana. Twizere yuko rero umukinyi Xabi Alonso agiye kuba amukinisha mu nkino zibandanya. Nubwo biri uko umugwi wa Real Madrid ubandanya wa kabiri mu kibanza ca La Liga n'amanota 39, aho umugwi wa FC Barcelona nawo ufise amanota 48. Kora subscribe, like, share na comment. Tuzobanazana amateka menshi kuri no channel yanyu mu minsi iri imbere. Mwandanye muhezagirwa muri football. Ni byinshi amakuru ni menshi atandukanye tuzotuyaha ku mwanya. Ciao ciao, naho buta.